ku munsi wa kane gerezo gicumu kwezi kw'icenda mwaka wa 2020 ndabahaye ikaze nshuti bageze bese mudukurikira kuri televiziyo Renaissance. Amakuru tukira tubashikirize aza kubahagaze nkuru zikurikira. Abantu barenga amajana 5 impunzi z'abarundi zahora mu ikambi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda, umugwi ugira kabiri watahukanywe kuri uyu wa kane, hakiyongerako n'abandi baharugwa mu ijana bari mu Rwanda kubera imipaka ifungiwe inyuma yaho ikibazo cikiza ca coronavirus gitereye. Ngo ivyo bihugu bibiri ariko rero birakwiye kuganira kugira ngo birabe ingene vyonagura umubano w'ivyo bihugu. Muraza gukurikira Frederic Bamvuginyumvira murano makuru. Ngo ihagarikwa ryo gutanga imfashanyo y'ibifungurwa ku mpunzi ziri Rusenda mu gihugu ca Kongo ngo kiri mu biteje isibe ku buzima bwari busanzwe bugoye kuri izo mpunzi z'abarundi. Muca mu bikurikira murano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze. Itahukanwa ry'umugwi wa kabiri w'abarundi bahungiye mu Rwanda mu ikambi ya Mahama ryabaye kuri uno wa kane gerezo rya 10 Nyakanga umwaka wa 2020. Imiryango igera ku 172 igizwe n'impunzi amajana 5 niyo yatahukanywe iciye ku mupaka wa Kirundo. Iryo tahukanwa rikaba ryahuriranye n'irindi ry'abarundi barenga ijana batahukanywe. Abo nabo bakaba bari bagize ikibazo cyo gusubira mu Burundi inyuma yaho u Rwanda gugariye imbibe hamwe n'u Burundi mu ntumbero yo kwirinda igwirirana ry'ikiza ca coronavirus. N'inkuru tubaza Wininkuru nziza. Abo barundi bahungutse bava mu ikambi y'Imahama bagizwe ahanini n'abakenyezi n'ugwaruka. Bakaba bari mu mugwi wa kabiri w'impunzi zitahutse mu mugambi wo gutahana impunzi zivyifuza. Ivyo navyo bikaba biriko bikogwa n'ishirahamwe HCR ribifashijwemwo n'ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda. Abo barundi bahungutse amajana 5 bagazoca bamara amasaha 48 mu ikambi yo kurindiriramwo kugira baronswe ivyankenegwa imbere yo gushikanwa mu miryango yabo. Ico gikorwa co gutahana impunzi kikaba kizobandanya buri kwezi gushika kwigenekerezo rya 9 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2020. Abagera ku bihumbi 3,897 nibo basavye gutahukanwa, ibitigiri bitangwa n'ishirahamwe ACR. Muri abo harimwo amajana 485 batahukanywe ubwa mbere hamwe n'abangana amajana 57 batashe kuri uyu wa kane. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihugu c'u Rwanda cakiriye impunzi zigera hafi ibihumbi 72. Muri abo abagera ku bihumbi 5,922 bakaba baza baratashe imbere yuko igihugu c'u Rwanda gifata ingingo zo gukingira ikiza ca coronavirus harimwo no kugara imbibe. Kuri no wa kane kandi abarundi bangana 104 bari babuze uko bataha mu Burundi bitewe nuko imbibe z'u Rwanda zugaye kuva mu kwezi kwa gatatu, baronkejwe uruhusha n'abategetsi b'u Burundi go kubakira mu gihugu. Abandi baba 30 bari muri uwo mugwi bakaba bahisemwo gusaba ubuhungiro mu Rwanda kumvo z'umutekano wabo. Benshi muri abo bari baje mu gihugu c'u Rwanda mu kwezi kwa mbere no kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2020 kumvo zo kuramukanya no kwivuza. Ku bandi bakaba bari mu ngendo z'akazi. Arakoze Wininkuru nziza. Ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo bizotoregwa inyishu aruko impande zose zemeye zikicarana bakaganira. Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu niwe abivuga. Frederic Bamvuginyumvira akabivuga inyuma yaho leta y'u Burundi isabiye u Rwanda kuyishikiriza abashatse abagirizwa ko bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu mu mwaka wa 2015. Burya imigenderanire y'ibihugu bugishimikira ku nyungu y'ibyo bihugu. Iyo inyungu zihungabanye cyane imigenderanire hagati y'ibihugu yahungabana. Kuvuga ingenzi by'ibihugu ibubaho burya ni ingene inyungu z'igihugu ikinakiriya caba kibanyi cyangwa itaba kibanyi inyungu zavyo zubahirijwe mu ivyo bihugu ko ari bari 2 canke 3 canke 5. Rero mu gihugu c'u Burundi n'u Rwanda kibonekeje nuko u Burundi bwamaze gushikiriza inyungu zabwo. Rero nibaza ko mu nama yimirije bavuga izobera igoma, u Rwanda nago ruzoheza
rushikirize inyungu zarwo zibona zibangamiwe na leta y'u Burundi, kandi ziriho. Burya rero umuntu aravye agakurikirana ibivugwa hirya no hino, urumva ko umwitwarariko w'u Burundi warashikirijwe. Umwitwarariko w'u Rwanda, umuntu ashobora kwibaza ati none uyu munsi u Rwanda rwagiriza iki Burundi? Ico twumvise nuko u Rwanda rwagiriza u Burundi yuko aribwo buhungabanya umutekano ku mbibe u Rwanda ruhana n'u Burundi. Haratogwa ibiziga, haraza abantu bakaza bakinjira mu Rwanda bakica bagasubira inyuma. Hanyuma igikuru kivugwa nuko Burundi bwoba bworohereza interahamwe barya abantu bahunze mu Rwanda kubera genocide, arabagiriza yuko boba boroherezwa n'u Burundi. Ni ngombwa ko ico kibazo kizoza kikavugwa kigashirwa ku meza, gutyo rero ibibazo by'ibihugu bibiri bimaze kuja ku meza, habasigaye ko haboneka abantu b'abashinga ntahe bakicara bakabivugana bakabibyihweza, hanyuma bakiga ingene ibyo bibazo bitorera umuti. Burya rero umuti w'u Rwanda n'u Burundi uzoca muri izo nzira yuko u Rwanda ruzemera rukarungika abo bantu bitwa ko bagize kudeta i Burundi, hanyuma impunzi zigatahuka. Abandi bakavuga bati namwe ku ruhande rw'iwanyu impuzenya abantu bajya baba FDLR mu ofisi wanyu mu baturungikire, ati kandi usubire kumva imigenderanire iri hagati yanyu nabo. Ivyo leta y'u Burundi isaba kugira imigenderanire yongere kuba myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo nukushaka kwibagiza ibibazo vyugarije u Burundi. Ivyo bivugwa na Gervais Nibigira icegera c'urongoye urunani rw'abarundi taco biyagiriza RCP. Kubwiwe ngo abo u Burundi bwagiriza gutembagaza ubutegetsi ntibashobora gutawukanwa ku nguvu, kuko nabo nyene bagengwa n'amategeko y'impunzi yemeje mu mwaka w'1951. Umuvuzi w'ubushanganje bujejwe imigenderanire n'ibindi bihugu yavuze yuko hariho ibintu bibiri kugira ngo u Rwanda n'urundi basubire kugira imigenderanire myiza. Yavuze yuko bwa mbere ho habanza gutaha impunzi zose, hama kandi hagatangwa abagirizwa abo avuga ko bagirizwa guhirika ubutegetsi mu 2015. Bwa mbere ho no kwibagira hariho amasezerano mpuzamakungu ajejwe impunzi, araba ingene impunzi zeze kubaho iyo zahungiye kuya zihunguke canke zijana hande hantu. Kuva mwaka 1951 aho hasizwe ayo masezerano, umuntu atakubera ashatse abyumvisemo ko wa mutekano yahunga canke cyo yahunze mutakiri mu intambamye kuri we. Nshaka binaco kuvuga yuko hariho abagirizwa guhika ubutegetsi yuko baza gutangwa. Abo bose nyimba bariho nawe ndari impunzi mu zindi, haba impunzi janywe n'ibya politiki, haba impunzi yari janywe n'ibindi byose biba byatumye umuntu ava mu gihugu, bibanza kuva mu nzogira ngo umuntu ashobora gutaha mu gihugu yidegembe. Hama icambere rero nuko leta ubwa mbere banza gutunganya hakaba amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Hama ibyo byose isaba yuko ho banza kuba ibi nibi ni bya byitwazo byamigira kuva mu mwaka 2025, aho byabaye mu Burundi byose babita ku bihugu byo hanze, ku bihugu baba u Rwanda baba bihugu bitaba koloni. Ni iya ntumbero nyene kwerekana yuko uyu munsi ibikora mu gihugu cy'u Burundi atari bo babikora ariko bikorwa na leta ibiharire. Ubwa mbere ho nibanze batunganya umutekano, habe amahoro, abantu gutaha nta muntu umwe ari yahunze adashaka gutaha. Hamwe n'ejo twibutsa yuko muri abategetsi b'igihugu cy'u Burundi harimo abari ku mitahe mpuzamakungu, hariho n'abantu baronderwa kubera amabi bakoze. Bendo n'uyu munsi ko leta ivuga iruhande rumwe gusa, itavuga yuko nayo nyine igomba gutanga abagize amabi mu gihugu cy'u Burundi. Numva ko ari yambuwe kwerekana yuko kugira inanize cyane cyane amakungu mugira ngo n'ibyashaka guhuza ibyo bihugu canke n'ibindi n'amashamwe bashaka yandi hazobe intambamyi leta gume ikora ya mabi yamikora misi yose.
Mu gisata c'agateka kazina muntu abanyororo bari mu mabohero atandukanye cane abagirizwa ivyaha bifitaniye isano na politike barasinzikarizwa ubuzima bakabuzwa kuronka n'ivyo amategeko abarekurira. Ivyo biri mu cegeranyo cishira hamwe Rukristu ryishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu akati Burundi c'ukwezi mu cegeranyo c'ukwezi k'umunani guheze. Kubw'iryo cegeranyo bamwe mu banyororo bajejwe umutekano mu mabohero nibo batungwa urutoke n'ico cegeranyo ko bahohotera abandi banyororo. Kurikira Jean Claude Ntibarumusi ajejwe ibibazo vy'amategeko muri akate Burundi. Mu gihe hari haciye amezi 3 ico cyaha gisa n'ikiriko kiragabanuka cyane, uno munsi casubiye kuduga, tukabona rero ko byaba bifitaniye isano n'ibitero bimaze iminsi biba mu duce dutandukanye tw'igihugu. Aha twovuga ko ababikora ari babandi bigira ko bari mu migwi y'umutekano cyane mu bohero rikuru rya Mpimba, barongowe n'uwitwa Minani Prosper, bagaca bahohotera abandi banyororo cyane abanyororo bafatwa nk'abatavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi, bakaza kubasaka isaki. Ababikora rero biyerekanye cyane muri uku kwezi n'uwitwa Mugisha Abdul n'uwitwa Nitungari bariko barakoreshwa n'uwo Minani Prosper asanzwe avuga yuko ari watwara urwo rwego rw'umutekano mu rikuru rya Mpimba. Abo bose nabo bakaba bayoboka umugambwe uri ku butegetsi, kandi karenganyo kakorerwa abanyororo cyane mu kutubahiriza ingingo amasentara aba yafashe. Aha twovuga nko muri uku kwezi k'umunani ko hari kandi karorero kaje kiyongera ku bundi burero bwinshi twari tumaze gushikiriza mu ibohero rikuru rya Ruyigi, aho uwitwa Manisha Siriak yejejwe na sentare nkuru ya Ruyigi kwigenekerezo rya 27 ukwezi k'umunani 2020 mbwa gushika ubu kibandanya apfunzwe. Bakamubwira yuko umushikiriza amanza yonguruje urubanza, mugabo bakiyobageza ko amategeko abitegekanya neza yuko igihe sentare iba yaciye urubanza ivuga yuko umunyororo yidegemvya aca babanza kubishira mu ngiro, naho umushikiriza amanza yokunguruza ugukurikiranwa ku caha ahava akabandanya urubanza yidegemvya. Ntitwareka gushima ko hari abanyororo bamwe n'abagirizwa ivyaha bifitanye isano na politike barekuwe, tukibaza yuko bizohava bibandanya gutyo n'abandi benshi bapfunzwe muri ako karenganyo nabo nyene bakarekurwa. Kuvyerekanye n'amagara y'abanyororo, twarabonye yuko abanyororo n'ubu bagifise amagara make cyane ko byoba biva ku bwishi bw'abanyororo buri mu mabohero. Mugabo kibabaje nuko niyo abanyororo bagwaye ubuyobozi bw'amabohero butaborohereza, cyane mu mabohero rikuru ya za Mpimba, Gitega canke bizaba vyagaragaye ko amavuriro y'indani mu mabohero atabusha afise bwo kubavura. Twoshimira ibohero rikuru rya Bubanza ryafasha akarorero keza abayobozi b'iryo bohero badahigishanya kurekura umunyororo akagenda kwivuza hanze mu gihe babonye neza ko bikenewe. N'ubu biracagaragara yuko amabohero yarengewe cyane n'abanyororo yaterezwa kwakira. Aha twovuga yuko mu gihe amabohero yose mu Burundi afite ububasha bwo kwakira abanyororo batarenga 4,000, uno munsi arimwe abanyororo barenga 12,000. Aha twovuga ko ibohero rya Muramvya rizo bwa mbere mu kuba rifise abanyororo benshi, rifise abanyororo barenga ko mu bice 832 kwijana, hanyuma hagakurikira ibohero rya Mpimba naryo nyine rifise abanyororo barenga ko ku bice 555 kwijana. Turacari muri ico gisata c'agateka kazina muntu ukigihe co gutanga ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Irusenda mu gihugu ca Kongo cigizwe inyuma niko ingorane zizo mpunzi ziguma ziyongera. Ku bw'Amika Mibanda ajejwe igisata c'agateka kazina muntu mwishira hamwe Monseigneur Emmanuel Katariko ry'Ibuvira, ngo izo mpunzi zibayeho mu buryo bubabaje cane. Mika Mipanda yavuganye na bagenzi bacu ba Radio RP. Impunzi ubu zibayeho nabi cyane, bamaze amezi bataronswa imfungurwa. Babahaye amatelefone bababwira ko ariyo bazohora baronkera ko agafashanyo, ariko ntako bararonka. Ku bwanje rero nk'umuntu agwanira agateka kazina muntu ndanegura iyo ngendo. Nashaka guhamagarira ACR n'andi mashirahamwe afasha kubagarukirako, kuko murazi ko batari mu bihugu vyabo. Nukuvuga ko atakindi cyo babeshaho atari imfashanyo. Badafashijwe rero niho nyangwa rikomeye ry'agateka kazina muntu. Uko basubiza inyuma igihe ciyo mfashanyo niko ingaruka mbi zibonekeza zigatuma impunzi zibaho nabi. Nosaba rero ko ACR yo kwama ibari hafi ikamibaha vyankenerwa ku gihe. Nosaba kandi ishirahamwe mpuzamakungu ONU, kubera ACR ari gisata ca ONU, ko ryokongera uburyo ACR kugira ibashe kwitabira neza ingorane z'impunzi. Muri uwo mwanya impunzi z'Irusenda ziri mu bihe bitanezereye.
Dusozera no makuru mu gisata c'ubutungane abamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bari mwibohero haraheze imisi 325 bakaba bari mwibohero ry'Ibubanza baciye urubanza na sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe naco kikaba ari gufungwa imyaka 2 n'igice ni hadaburingana n'umuriyoni kuri umwe. Bakaba bahagaritswe kwenezo ya 22 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2019 Bubanza bari bagiye muri komine ya Musigati ahariko harabera intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Nabone Christine Kamikazi, Nyesi Ndirubusate hase Mpozenzi na Ejide Harerimana bagirizwa kwifatanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Amashiramwe mpuzamakungu y'agateka kazi na muntu n'ayabamenyesha makuru akaba dahengeshanya gusaba ko bari kugwa kukataca bakoze uretse ko bakoze akazi kabo. Ninga duce sozera amakuru turiko turabashikiriza amakoze mwese mafasha mu yo kudukurikira naho ubutaha.